giye gukorana mu vya gisirikare n'igihugu ca Kongo. Bantu b'Imana hagiye gusha. Bantu b'Imana biraherera hehe. Reka ndababwire avantage yo gukorana igihugu gukorana n'ikindi mu vya gisirikare. Mbega u Rwanda biraherera hehe. Abanyarwanda banza mwicare hasi munwa amazi. Abanyarwanda banza mwicare munwa amazi kuko birahera. Ibi ni ibintu novuga ko iyi ni turufu ya nyuma Tshisekedi akinye. Bantu b'Imana iyi ni turufu ya nyuma ije gusiga mu kaga President Paul Kagame. Nubwo biruko ndazi neza ko hariho amakuru ariko aravuga ko igisirikare cy'u Rwanda congeye kurungika abasirikare benshi bagenda mu gihugu ca Kongo, aho bashize ku mbuga zabo ngo march hotu. Nkundira kandi tubaramutse mwebwe musi mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi, turabaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. Utarakora sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo tubandanye tugira umuryango wagutse kuru rubuga. Hari abantu badukurikirana bari mu Burundi, Tanzania, Australia, Canada, Kenya. Turabaramukije. Nizere ko mwese mumaze kugira sabone, tunabashimira ko tumaze kugira umuryango wagutse kuri rubuga. So uno munsi nje tuganire kuri point imwe gusa, ipointe yo gukorana hagati y'igihugu ca Amerika hamwe n'igihugu cy'u Rwanda, aho igihugu ca Amerika cyahisemwe kugira coopération militaire. Ndavuga coopération militaire, ubufashanye mu bya gisirikare hamwe n'igihugu ca Kongo. Turaza kongera tuvugane kuri point ya kabiri, turaza kuvugana ukuntu u Rwanda rwakuye ubwirinzi bwabo muri Kongo. Izi ni point tugomba tuvugane. Wowe tarakora sabone imbere yuko ninjira mu kiganiro nyezina banzu ikore kugira ngo tubandanye. So reka ninjire mu kiganiro nyezina. Donald Trump arahejeje kumenera gafu igihugu cy'u Rwanda. Donald Trump ahejeje kubishira ku mugaragaro aho avuze ko igihugu ca Amerika citeguriye gukorana n'igihugu ca Kongo mu vya gisirikare. Izi ni ngamba zari zihari hagati ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, aho igihugu cy'u Burundi n'igihugu ca Kongo basiniranye amasezerano yo gukorana mu vya gisirikare, aho u Rwanda rwashoboye kuvuga cyane ruvuga ngo igihugu cy'u Burundi kiri muri Kongo, igihugu cy'u Burundi kiri hehe, ariko u Burundi bwamye bwiregura buvuga nti twebwe nta mpamvu nimwe tutoja mu gihugu ca Kongo kubera ko turiko turakorana mu vya gisirikare. Ibi nivyo rero bigiye kuba hagati y'igihugu ca Amerika hamwe n'igihugu ca Kongo. Ibi rero bimeze gute? Murazi neza ko Donald Trump yamaze gukubita ku ntoki Kagame, aramubwira ati wewe va mu gihugu ca Kongo. Ibi byose murabizi, twagiye turabikora mu biganiro ngaha byagiye birarengana. Murazi neza ko muri diplomasi Tshisekedi yashoboye guhagarara neza cyane, arakubita Kagame aramwomora. Mu minsi yaheze Kagame avuga ko Tshisekedi ari mudandaza w'amapiza. Yavuze ko ata diplomasi yoshobora. Yavuze ko igihugu ca Kongo kitotwagwa n'umuntu nka Tshisekedi. Ariko Chirombo niwe mu president wenyene muri Kongo tubona atanguye kuza kwisonga. Niwe mu president agiye kubagirwa monima kuvyo ariko arakora. Igihugu ca Amerika kigiye gukorana mu vya gisirikare n'igihugu ca Kongo. Bantu b'Imana hagiye gusha. Bantu b'Imana biraherera hehe. Reka ndababwire avantage yo gukorana igihugu gukorana n'ikindi mu bya gisirikare. Iyo igihugu ca Amerika gikoranye n'igihugu ca Kongo mu bya gisirikare, nibiki bizoba? Nta muntu numwe yemereye gutera Kongo ngo Kongo ireke kwitabaza Amerika. Ni nkuko u Burundi ntushobora gutera Kongo u Burundi buri ngaha kubera ko bufise amasezerano yo gukorana mu bya gisirikare. Nibyo bintu bigiye kuba hagati y'igihugu ca Kongo n'igihugu ca Amerika. Ubu ndavugane u Rwanda rukazotera Kongo ruzoba ruteye Amerika. U Rwanda ndasubiye mu rukazotera Kongo ruzoba ruteye igihugu ca Amerika. Ibi ni diplomasi iri ku rwego rwo hejuru, aho nagiye mbona abakongomani benshi bari kubara felicita Antoine Felix Tshisekedi bavuga ati muzehe urakoze ibintu by'amateka. Iyi ni nkuru rero yaje kubabaza benshi RDF inkotanyi hamwe n'ababashigikiye. Mwari muzi neza ko mu minsi yahera naho nyene u Rwanda rwarufise amasezerano yo gukorana n'igihugu ca Amerika, ariko kubera ibihano byo kwinjira muri Kongo, kubera ibihano bya M23 Amerika iherutse gufatira umuhari wa M23, murazi neza ko ubunya
u Rwanda ntirurekuriwe kugura igikoresho ca gisirikare n'ibindi bihugu. Donald Trump yaravuze nti ibihugu byose nozariye mvuze nozariye no kuvuga ibihugu byose dufashanya, nta muntu numwe, nta gihugu na kimwe cemereye guha ikigwanisho igihugu cy'u Rwanda. No kuvuga iki, igihugu cy'u Rwanda kugeza uyu mwanya nta gihugu na kimwe kirekuriwe guha ikigwanisho cyangwa kugurisha ikigwanisho ku gihugu cy'u Rwanda, niko ibihano byavuze. Rero no kuvuga iki rero, Donald Trump yafashe inyuma y'ivyo bihano acavuga ati reka nkurane n'igihugu ca Congo. Nonga nababwira nti iyo habaye coopération militaire pembeni haba ico bita coopération économique. Murazi neza ko hariya mu gihugu c'u Rwanda bahora bari muri Congo bariko bariba, bariko barica bakongomani amamiliyoni n'amamiliyoni ku ntwaro y'abademokrate, ku ntwaro plutôt y'abademokrate hatwara ico gihe Joe Biden. Murazi neza ko Joe Biden yakorana ba Elon Musk, aribo bantu bashobora guha deal yo gukorana na President Paul Kagame kugira ngo abashire aya mabuye y'agaciro, ndavuga aya mabuye y'agaciro ahingura amamashini, amabuye y'agaciro ahingura amabateri. Murazi neza ko Joe Biden yari yafashe agira connection entre Kagame hamwe na bajya baguza tunga b'igihugu cy'Amerika. Uyu mwanya rero Donald Trump agiye gukorana mu by'ubutunzi n'igihugu ca Congo. Hagiye kubakwa inganda zigiye guhingura plutôt ubutare buva mu gihugu ca Congo. Mbega u Rwanda biraherera hehe? Abanyarwanda banza mwicare hasi munwa amazi, Abanyarwanda banza mwicare munwa amazi kuko birahera. Ibi ni bintu novuga ko iyi ni turufu ya nyuma Tshisekedi akinye bantu b'Imana, iyi ni turufu ya nyuma ije gusiga mu kaga President Paul Kagame. Nubwo biruko ndazi neza ko hariho amakuru ariko aravuga ko igisirikare cy'u Rwanda congeye kurungika abasirikare benshi bagenda mu gihugu ca Congo, aho bashize ku mbuga zabo ngo match retour de match, niko bagize ati turagarutse mu mukino. Mbega biraherera he? Kagame yoba akeneye kwiyahura? Kagame bino bintu araza kubivamo gute? Kagame bino bintu araza kubigenza gute? Ariko je rimwe na rimwe ndamutabura President Paul Kagame. Arazi neza ko abasirikare ntibazohembwa, arazi neza ko abigisha ntibazohembwa, nabujya igihugu cy'u Rwanda cari kimaze imisi kiri mu buzima buzimvye. Ubu ho bigiye kugenda gute? President Paul Kagame araza kuva muri Congo? President Paul Kagame canke araguma muri Congo? Ariko twagiye tumona ku rundi ruhande avuga nti u Rwanda rugiye gwemeye gukura ubwirinzi mu gihugu ca Congo. Mvuze ubwirinzi na mantene militaire bagiye barashinga, yashobora kurazi ko mu ntambara igitangura M23 aho FARDC yashobora gutera ama drone, yashobora kuduza ama drone bagatera amabombe, ariko ntashike hasi bivanye n'ubwirinzi bari barashinze hariya. Ariko ubwo bwirinzi bwashinzwe n'igihugu ca Israel hamwe n'igihugu ca Amerika. Rero Trump yategetse nti kura ubwo bwirinzi, kubera ko Trump ntakeneye kurungika igihugu ca abanyamitahe mu gihugu ca Congo kirimo akajagari. Trump ntakeneye kwinjiza amafaranga, ntakeneye abantu bazomuvuruga, ariko arikurira amabuye y'agaciro ayatwara muri Amerika. Nagiye mbona commentaires z'abantu benshi b'abakongomani baravuga nti si Amerika su Rwanda bose bakora cyo kimwe, ariko bakongomani nagomba twigishanye gatonya. Ego nivyo Amerika ije kubiba amabuye y'agaciro, ariko Amerika ntije kubicira amamiliyoni y'abantu. Aho niho hari itandukaniro rya Kagame na Amerika. Amerika ije gutora amabuye y'agaciro biciye mu mwumvikano uri hagati ya Tshisekedi hamwe na Trump. Ariko mu misi yahera mwarabona ukuntu Kagame n'aba mafia bahora bakora nabo muri Amerika, ndavuga baba Elon Musk, baza bakica abantu bakabitwara ku nguvu. Iyo niyo diplomasi iri ku rwego rwo hejuru President Tshisekedi ahejeje gukora. Iyo niyo diplomasi mpuzamahanga ihejeje gukorwa na Chirombo. Ibintu biraherera hehe? Mbega President Paul Kagame arabandanya forcinga? Mbega President Paul Kagame araza kuva mu gihugu ca Congo? Mbega President Paul Kagame biraza kugenda gute? Aragumayo natagumayo baramena umutwe. So turabakunda cyane, utagira sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo mubandanye muronka ama update aciye ku rubuga Kumugwa Media